Yeah, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Mwebwe mwese mumaze kugira subscribe kuri Isanamu TV online nawe utarayikora bikore for the love. Nitwa Jibril ndaguha ikaze mu kiganiro cyacu aho ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi kazi bava mu gihugu cyacu cy'u Burundi, akaba zifatamo neza cyane, asanzwe afise history nini cyane muri career yiwe ya music. No musi namuhamagaye ngo tuvugane bike mu byo ya amaze gukora, amaze gucamo, umaze iminsi ubona kuri social media. Yitwa Nishimwe Esther Nish. Ikaze. Umeze neza. Ubu basigaye bamwita the billionaire, the millionaire. Happy narigeze none zigumaho. Mugabo muri histoire biragumamo. Biguma muri CV. Muri CV biragumamo. Yeah. Umeze neza. Ndashima. Umuziki muri rusange. Banje barampagaze neza. Ni bon. Yeah. Uyu numwigeme yarabaye umwigeme wa mbere akwiza 1 million views kuri YouTube ku ndirimbo yiwe ise Umbamo. Yari kumwe n'igihangange Champion Nimbona. Indirimbo nziza, nimba utarayira baje kuri YouTube ugendo irabe, ni indirimbo nziza, ni nayo ndirimbo yatumye Esther Nish abantu benshi bamutinya bavuga ati kumbe hajya abarundi kazi parateye ubwoba cyane. Esther, ijya ndirimbo muri career yawe ya music ugerageje kuraba yagize yaguhaye let's say yaguhaye iyihe nzira y'ishusho ya future yawe? Icyambere jewe ndumurose niko nokwita ndarota. Avant ko ndayikora narigeze kubirota, ibihe nk'ibi ndiko ndasha narigeze kubirota. Vraiment izo nzozi ndanazibwira mu wanje ko bizogenda gute. Afite sinarenze ngo ni naka tuzokorana, gusa narigeze kurota mpagaze imbere y'isinzi y'abantu. Nkabona hari umu artiste arenze ariko araho present izina ryanje abwira abantu ati uyu mumwakire. Izina Esther Nish ryavuye mu nzozi. Ndiko ndimva nyine kwa breve izina ryanje cyane nkarigira abanyita kare ngo Esteriano, bimba ndahindura ngire gutega basha. Umwakire ngo ni Esther Nish ngo cyangwa mwite ngo Esther Nish. Mu nzozi nyene. Uko nyene. Gusa sinabona mu maso umuntu ariko aranyakira kuri scene wariho. Haheze cyo gena imaze nyine ndiko ndakora karriere ewana pambana na Joshua na Ndoka. Niyo nari ngikora nari meje gukora Feel Love nkora cover ya telenovela. Yari cover ya Satbi ya Feel Love ya Satbi nkora cover ya telenovela ya. Kandi iyo cover ya Satbi yarakunzwe cyane. Ya abantu barashatse kumenya barayishimiye kandi yatanze na promotion ku ndirimbo ya Feel Love ya Satbi. Exactly. Rero cover ya telenovela ndayikoze. Kuko namaze no kuvuga ati jewe gira mbanze ko nafata intumbero y'amakava. Niyanze namaze ko nkore career y'amakava. Career y'amakava. Yahama ndabe ku swat kuko umuntu ariko aravansa ana tante chance yake. Nuzio bizanana. Kukora cover ya telenovela. Nikaona Kidumu mwenyewe ndani tumia link. Ndio yandungikiye link donc. Ni yarakuzi. Andungikiye link ndavyo kuri profile ndakanguka. No. Okay. Hari aheze izibiri ndose ziyanzozi. Ndavuga ati finalement canke ndiko ndarota nyene sindavyuka. Ndamwishura ni ko vraiment ngo numva andukiye audio ngo share the pool ngo no ngo uri umwana wa hehe na santire. Ati je mba mukamenge kunuko. Bon. Ati none ubona gute dukora akantu yabwiye ngo tije vraiment numva no kwa appreciate birenze kundi ko ndakubwira yo nukuri no ntaba umutima mavuga ni ibira tubiya gutwankuraje tu anyereke gusa yuko yabikunze mugabo sinibaza yuko azotinda mbwira ngo tugende gukora. Reka byo gufyina wamuhaye inyisho nyene ni warinze kwiyumvira ni namubwiye nje nta kibazo tivyonyohera vyonetse haheze 3 jours ngo none ngo mviriza ngo tegura indirimbo urafise indirimbo gusanzwe waranditse ni ego iriyaho ntiyahera proje. Tegura indirimbo zozo yizanye ndayumvise tuyikosoye hama i Nairobi cyane tangura gupapa ni ndimbo je ndibukoreye menda Kidumu niyagute ndiyumvira ndafise indirimbo zitatu zari muri proje. Pambana ngasema Mungu wangu mimi nakosa shwaya nyimbo. Hari yana nateguye yitwa wifuza iki. Hari Umbamo akaba yitwa Fata Vola. Ngakosa ngasema Mungu cyandi cyandugara
Kara studio nakora muri Hop Talent nafise donc naraproducer nije na project wenyine. Cyane fata ndogara ndavuga ati muze ko mu mwanya mwese mwahejeje ico gihe mumbise ico gihe hakora witwa Endomike na Bed Best. Ufite ndavuga ati nukuri muhejeje muce mumbwira je mfata umwanya nitampuriza kuko mu mutima sindumva yuko natekaye. Bache barasohoka cha ndogara. Tia vesi ya kwanza sikai pase. Tia vesi nagati burengera vesi ya mbere yari meze gute? Kujya nyene ntara wafata nashiramo nkumva ijwi ntiripasa neza. Narabibona niyumvira yuko nazokundayo. Urukundo rudashoboka ababivuga nabo nkabatwenga. Ugomba kuvuga nabi. Urumva rero erega ugiye kuraba yeje mubona bavuga uravye video ya vrai woca wiyereza inyishu ibyo navuze ubwa. So rero numva ça passe. Ndagenda ndashiremo kakandi ngasi nshobora kwitangira remix kuko ushimengo namuhaye ijwi rifinyore kandi batara remix. Nikatia energy yangu yote ngati jero mafu ntwayiyi niya yanka izini nazifashe mu mutwe tuzozikorera. Nikatia mu projet 3 Nairobi. Yega ndahashitse ndavuga ati je sindirimbo zitatu nateguye hari niko nimvira atagukundi yahe. Hani iyo yindi yari ari wafata volant. Fata volant. N'indi kandi izo zindi nizirasohoka. Bonazi koze iyo fata volant iriko mu gasi ku rubuga rwanje n'umuntu yabinsabye ko iyo ipostinga kwa cyo gihe je sinashubira ya YouTube cyangwa wiki. None twebwe tutaraye wumva. Kanzoba hamaliki ntangora. Kandi irameze neza gose iraryoshe cyane. Oh na 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 oh na na fata volant. Oh na 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 oh na na fata volant. Fata volant. Rero ndamumvisha. Ariko Yesu turakora iki iyo ndirimbo kubera iriko vraiment kuri YouTube mugabo nayo iriko kuri YouTube iriko YouTube yawe. Oya sindaje ko ndashaka nzoyisubiremo neza iko ni version ya kera ni bien chanitiye kuri YouTube imeze neza. Rero ndamumvishije ntaraza kumvisha izindi zose namumvishije gusa cishijemo umbamo mubirize gutuzindi ntazo keneye ko tekere iyo kuhande chandiro hutarumvicha ariko muri manaho na mu studio sasa tengeneza nyimbo hewe umengo namvuye natacho motsi energy yantoka mwoti twagiye ati wararirimbye melodies ziko sawa nini zizasigaye aho ukoresha nisikie corde vocale nizisantire hewe alizisantire vraiment nikamuchana aravuga ati rero wewe finale afana nawe ka verse yake ya pili sasa basi ndirimbo cyo tuja kuri turaheza tuyumvira ibyo uzosora video basi bamwe rero cyangwa kubona cya gicapo naza gukora ndi Nairobi ndiko ndimagine nti ko navuga muri bibiri ko umuntu urahomba cyangwa kunguka ko kuririmba ni business ndakati swate ari twocamo ko ndavyifuza ntirengane ngo nuko ari icyamamare aho nzokwiyakira umvuze natega umutima wanje niyacamwo naho nzokwagira ko nawe mu star nta kibazo nkibivuga gutyo yarafise rendezvous kujya gukorana na Marina mu Rwanda acara agenda twaje gukora video nabusha agenda ndamusanga mu Rwanda bari gukorana na Marina donc je nkiri Kampala natanguye gusantira mbanko nkiri Kampala ninje Kampala ndavuga nti no anye nivyo sudanye niwe ngo n'indirimbo y'umuntu nyene ngo ntituzi ko ari umunyarwanda cyangwa ari umurundi ngo ndahora nca ndibandaniriza no mu Rwanda nabise mu Rwanda rero byara niyo basigaye barihereza ko abatipe agiye kutongoza umuhawe ngo shanga umbamo basi rero nce ndabona ati hoho rero mu Burundi sindi ko ndimagine ukuntu bayakiriye bugabo uko biri kose irinze yakigwa neza mu mahanga bisigura ko muhira kaza naho Kidumu ambwiye ngo no ngo tegura umutima wango ntuhababuki akariro gake na fili vraiment ndanamushimira kumanura ama ukora abona hari igihe umuntu abaregwa 6 kaboregwa ukibagira icyuri cyo genda ubeho ubuzima bwa rusanzwe ubayemo yego atacu ufise ntacu ufise kandi indirimbo donc washobora kugira izina ugakura izina rigasumba uburyo ufise yego nca witabura cyangwa ngo ava uja kuyiba ngo ugira ngo ubeho mu buzima wimagine kubamo petit à petit iyo ndimbo yatumye ubu umustar izoguha n'ubuzima buke gutyo utayisha
candi yakira ngati mafu cyamfatira ndege ni Bujumbura basi candi ninjiye vraiment. Uyu munsi tuvuze ngo umuvuge Kidumu canke uvuge Kidumu n'umuntu ameze gute kuri career yawe umuvuga gute? Bon nomwita kana mwita uvyeyi kuko ndavuga ko avaye ko tumenyana nariza ndiko ndakora kandi yamenye ndiko ndakora. Mugabo nomwita ko niwe ya découvrir donc yahumuye amaso yarundi kumenya ko je ndiko ndakora. Kurabona iyo uriko urakora mu gifungu nta muntu numwe ari karakwitaho. Urakora araba bishima bahagaze kuri scene bagakoma amashi mugabo nta impact nimwe bitanga. Donc yarahumuye donc navuga ko yeretse abarundi yuko ndahari ndiko ndakora ndi active kwa urumva rero je ntituma ndamwita umuvyeyi twibaniye neza nta ngorane vraiment. And by the way Kidumu nimba aza kuraba kino kiganiro reka tumushimire cyane ku kuntu aheza ahora afata abaririmbyi bashasha akaba support bikabaha inguvu zo kubona ko bashoboye bagashika kuri ibyo bifuza. Esther, after umbamo warakoze ibintu bitandukanye abantu baragutahura ama stage turakubona ko bavuze umwigeme kazaririmba tukamubonamo na Esther Nish. Ni bimwe mu byatumye abantu benshi bakumenya abarundi ya. Well, after that ucura sohora reka tuje ku ndirimbo yawe wasohoye yitwa firecine. Iyo ndirimbo exactly yari indirimbo waririmbiye Francine yo. Dedicace yari dedicace kwa Francine. Sofa yaramushikiriye cyane gose kandi yamushikiriye atashika nino. Bon, je gusa narayikoze. C'était pourquoi je ndi mu patriote wa vrai kandi ndavyumva mu maraso. Gukunda igihugu sindavyigishwa. Rero uwari wowe wese ndetse na Francine cyangwa uwundi cyangwa abandi bose bajya gusabikira igihugu. Si utunga abakinyi bamwe bagenda bagakina kwa nibindi. Je mba numva ari umunezero je nkiteka. Ofete ibintu yakoze jewe naragize chef de poule ofete. No ndavuga ati akameme zishobora kubikora. Iyo ugize reaction ku muntu nibiza ko nabimubwira ukamufelicita. Rero daraba reba ari twe twavuganye ko twoyikorana no mama ari all stars. Ndaba propose mugabo haratari baronse umwanya mu mwanya ho ndavuga ati nikintu gitekezo kuba très urgent yarayisohotse ku buryo bwaho imushikita mushikira mugabo abantu bumve yuko twakoze tukaba artiste twakoze nko kumwereka ko turisi. Rero kubwo uwo mwanya wabagoye turahubana ku myanya cyangwa ati no ko musibire urgent reka je nyene natanga ico cyumviro ndabikore. Ndabikora gutyo sinari benshi bari bavyifuje ko tubana mu ndirimbo ntivyakunda. Bari bande? Non, on a proposé ba Orege, Bifesi, ba Double J, proposé Masterland, n'abandi nyene ba Mokenzi ndababwira. Mugabo umwanya ntivyahuye. So rero je navuga ati mwe mufise imyanya yindi jewe ntegeza kuranda ikoze. Ndakuramwe ko navuga ati nimba mutegura indi ya kabiri nzoza mu tugikorane nta kibazo. Rero ndimbi kigenda gutyo irasohoka nyakuntu ngamaze gushika nzanze nyene yayitoye ufite je nagiye kubwira umuntu ati nta muntu mfashe nimero ya Francine ngo yamuhe link. Asanga bari muhaye kera yagurutse donc yarashitse ino ashara nasaba yuko tubonana muri conference de presse yiwe ndaza turavugana ndataha gusa yara yakiriye vraiment numva birangiye bagataha keje nayikoze gusa pour nemeza abantu ko Burundi turiko turakora neza kandi tutegeza kubishimira n'abarundi kazi ya ko navuga ati anye vraiment duserukiye kamera. Byaguhaye yeshusho ku bijyanye no kubura umwigemekazi kuko Francine yamaze gushika kuri rya ntambwe nawe ukiriko urakora cyane. Bona navuze ati hari verse naririmbye mvuga ngo ndumva nashaka kwibera nkawe tubaye batanu nkawe igihugu kiguma kiduka. Urumva navusha mvuga ati ofite baje babibaza ngo shatse vuga nashaka kumu athlete no abanye ko sigura ati ndumva nanje no serukira makungu donc nkishira mu gishingo cya swate muri binkora artiste donc kuba muri nje nkagenda nkavuga ati je représente mon pays ahantu mwihuriro ry'abantu benshi ndagitwaye ndagitahanye aho byari byabananiye nk'akaroro nko muri American Got Talent canke muri The Voice quoi urumva nkavuga ati plusieurs atuko turarepresente igihugu. Rero navuga ati tubaye nka batanu nka bangahe canke 10 barenga tumeze nka Francine twese dutaha ibikombe tubitahanye. Dio ari n'amavuta rero nico nashatse gusigura bashe bambaza ngo ugomba kuba mu retraite. Yeah. C'est comme ça. After iyi ndirimbo chatubona
ushira utema ikirere ngiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kinshasa muri Salon Escale Bantu kijye giteramo ndashaka umbwire guhera ku rugendo n'ukuntu byari byifashe hariya n'ibyo wari ugiye gukora sofa n'ukuntu wagarutse. En fait Salon Escale Bantu je nari mpari kugira ngo araronse invitation barampropose ati mashobora kubana natwe kuko ni ibintu genre byakozwe muri cadre yo gufasha abakenyezi au niveau international mu banyafrika surtout muri West hama ndavuga ati ninga cyace ko West batanzi nyene ngende kwa kavuga ati nta birebire bihari ko benshi bagize ngo ngiye kugira guca amahera canke iki mugabo je kubganje nari nze ngiye kuronderayo bavuga ati ndiko deja ndi muri kaye ndidandaza ndadandaza ingabire yanje nkatandaza ico nshoboye kugira abantu bose bamenye ibyo nkora je nka Esther Nish. So rero kandi akanyoni gatangira bose nkamenya ko bweze je nari ko ndaguruka ndabetse eske ngaba barabucumba cyane rero naragiye ndemera invitation baganje nzoza nta kibazo hama ndavuga ati bitike kwa n'ibindi zoterereza babishoboye hariho narishigikiwe na management yanje ya Bokivlab ari bahari kubganje ndaronka n'abandi bantu bari bakeneye partnership bwo rugendo Greater Division yayo bari umuntu yitwa Tiyo ndabigengesere baranyitaho vraiment turafatanya urwo rugendo hariho n'abantu bari muri diaspora Gentil dushime na Remi Gahanga n'abandi benshi ba Valente kwa baravuga ati no tegezwa kugenda kameme nagaje nataka kwenda ugende ku represent kujiuza ndi ku isoko cyangwa cha France wari ugiye kwidandaza rero ndavuga nti ndabibasigurira abanyakuntu ngo babitahura ko nahantu twahura n'abantu benshi harimo aba Camerounais abantu bavuye muri Côte d'Ivoire aba Ivoiriens benshi bose ndeno karundi kazi ati no aha rero aha ndona pfani nate barankundira tubyumva kumwe baranterera abo nabiproposa baranshigikira no bamaye n'amazi yo kunywa tuzonywa amazi mu nzira mwana ntuzite n'inyota ndagenda ntibaravye ico ngo échange ico nzobagarukanira baravye intérêt yuko kuntu ngiye gukora promotion y'igihugu cyanje nezerewe yatangura n'imwe mfise ndagenda urugendo rugenda neza twari kumwe na Shabani arugwe maraba band niwe propose invitation twari kumwe na Christian Savio kuri Isanganiro turagenda vraiment aravuga ati turi an equipe ndi kumwe na manager wanje Ismael Mategeko apa twagiye kabisa 4 personnes turi kwije tugeze hariya kabisa nukuri ibintu byabaye narumvise tu video sinzi ko yari batubonye it was fire kwa nilingara like France nazo gusene ndi bote bana yakini hewe navuye nsigaye nzilingara narabaye umukino wazi ndabaramutsa ndatangura urumi cyangyoheye ufite entrance yanje yari tandukanye n'izabandi bose narigishije umubateri w'umukongolezi ndi batterie électrique umugabo tidwa utegeza kugrata nkumva umudiho w'ikirundi urimo ko ninjire ku ngoma z'u Burundi ngati wamaze ndamweka batambo biwacu tabana batimbo ukuntu bavuze sonde tamboline rero shenu rero yaranje ashibikubite batri ndayumvira ari ingoma ziwacu ndamwigisha namaze deje ndiko ndamwiexplique ndamubwira munyakuntu ngaravye umutwe woroshe yavugije n'amayaya nubiko ibatwe yavugije amayaya nega mwana wa mama hewe turawatsa narinjiye nifuze drapo ry'igihugu mva mwa ushige nta kuvuga marema narakunze icyo kintu bari bamaze kubona yuko deja ndi umurundi kazi mwambonye okay nambaye costume y'abanyafrika donc nakenye ibintu nyene genre mafoto muco muri rero ndinjira abantu ntarakora kuri micro induru no sone chose différent vraiment non numva rero mu mutima ndarema sinzi ukuntu byanje mu mutwe ndavuga nti no reka ngira akantu kiwacu numve yuko ari abantu hari anye wese ko bariko baranye kona namaze kubona ko ari abarundi muri ambassade nagiye gusaba iyo drapo barayimpa nibangoye ndatera nti hobe hano wacu bari yo noneho rero ngira nicaje natora gitari ewa
ndaza rero kuri scene mvuga nti woho nta makenga mfise ibyo ndirimbo byose hari abariko baranyumva hajya baravyumva ubuzima ke n'abakongore bose bari bahari doka bose bari ngaho bose nabajanye muri mudu ndatora ndarimba kavorivori mbona numva ndiko ndabigisha refreka uko ni imagine ngene byaje ndatora ndirimbo kavorivori nta niyo bumva mugabo ndabigisha refre hori horere bagitaye kavorivori hewe numva rero umutima ndabaye uvuga ati ndiko ndirimbira abarundi ngiye guheza nkubitamo Kamenzi Africa niyo yahagurukije abantu basanga kuri scene mwabonye video ndiko ratamba n'abakongore basaze Kamenzi tuyishira muri sembe ni wa muntu campereza kuri mbiri abe ngiye ngo ndamumvishe ko natwe tubumviriza iwacu badahora batamba birorera ngo have banyagiriza ngo we ngo barundi turabumviriza attention baratanga ngo non tu peux chanter lingala ouais j'entends rien mais je peux chanter rero ni finale so by the way urabona ko amashure afasha my friend reka ni birebire ushobora kwitiramo ilingala nakwitana nayo kizambe mutindo ya pasi na nikoliyo ati wow hewe bace batekeza kandi barumviriza ndagati rero sindayibuka neza ikincanga turafashanya barankundi aho nyobye ngasanga nabo bahafashe bararirimba barakugarukanye twari muri mood ryoje ndava kuri scene ngo no ngo niwe yategeza guhereza evenement navuye kuri scene wabiteguye mu mama w'umukameraoneze yabiteguye ari karari Esther embrace moi ma fille ngo niwe yategeza guhereza evenement wabikoze ndagati urabona numva mutima abo twajanye bari fier nanje sinabamaramaje hari ama video nafashe ndiko kumwe n'abarundi bari baje barenga nka 25 muri tribune twari benshi gose turaheza evenement bukenda bakorera soirée y'abarundi gusa twiharije ndabaryohereza hariho ba Christian akora muri ntuze santé publique hari Anne ba Ange bose ndabatahije muri kiganiro kandi bazokibona nanje ndabona bose bambaye hafi Amelia Bahati donc narumvise nuzuye ndaryoherwa tumwe n'umwana umukobwa wa directeur wa Institut Français hani wacu yitwa Gaya bari baje bari team ari babiri yitwa Loyo Champion barambonye barumva ngo no muri Afrika hari umuntu no navyo nibo kwamba cyo muri Afrika tuzozi waje ndagutumiye Burundi uzobaze so wawe azokubwira donc wari umunezero twabaye mu bihe byiza même si ubuzima bwakisha sani bworoshe my friend madolari ntibworoshe vraiment ndashimiye abantu bose bambaye hafi muri bijya bihe wiziki muri rujya rugendo ikintu nize cyambere experience y'ahantu utaramenyera terrain utazi naragiye kugira ngo nshobore kugira ama contact y'abantu benshi kandi nararonse bientôt ndaja muri Ghana n'ivyashoboka Imana imbaye hafi tubisengere kugira ngo none bavuze ati ubu nitugukeneye kuza nkuje kwidandaza tugukeneye uze tukurihe ama utahani wanya kantu no magete no mama tumenya yuko biri uko no wowe twari guklasa mu bantu en fait baragresse donc ati mukomenda ndatumye mu regrette rero kwinjuro murabonye ibyo jewe nabashikirije rero narashoboye kuhakura ama contact ndumva nyene nezerewe bon kumenyana n'abantu reconnaissance barundi hari abarundi bari batari bazi muziki ndundi ahugeze bavaho bamenya ati wowe wavutse twarahavuye ati c'est good je kingiye nuko mutahura yuko turiko turabikora bigashima kandi bari bansapora rero experience nakuye nuko burya gukora ikintu ntuzukore uraba ngo nza kuhakura iki ijya nyungu nyene atari amafaranga izo byaza umusaruro ikindi gihe amafaranga azocaza ya rero jewe hari icyo nariko ndaviza mugo rugendo kandi nararejije 100% wow urumva rero mwico gihe ni kuri nanje nditera impunga hama icyo gihe nyene uri hariye abaririmbyi batandukanye baragupostinze bahani wacu babwira ati Esther felicitation nawe na post ya Sabi Bobona baranditse baravuga ni
Felicitation ivyo wakoze igikorwa gikomeye cyane kuri representing igihugu ukavyifatamo neza. Zijya post warazibonye? Cyane gose kandi nagenda ndalikinga Jess nikawusha. Ni ibintu wari witeze ko maybe bashobora kwandika. No, kandi cyantangaje ofete hariya anye hariho warajejwe ibijanye na media. Ni je marako ntari cyane kuri ku marezo sociaux ko bavuga ati hari ubijejwe kandi ntushobora kwinjira mu kazi k'uwundi. Twajanye turi ya equipe rero hariho Shabani na Christian baje communication kwa nibindi. Rero navuga ati basi uko bigenda kose niba tanshikira aho nshoboye gushika je vais poster dada gushika ku Instagram mu mbuga zanje ababibona ubibona c'est bon rero sinimagine ko bavyana bo abantu benshi gose kwa mugabo narumva umuneze bagati ba postinze ya okay sadike babonye ibyo nakoze babishimye numva nyine ndanezerewe ya